turagushimiye cyane mukama kuko ari wowe dutera iteka ukaduha ubuzima. Turagukengurukiye cyane kuko uri isoko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye kugira ngo bubeho burambye kandi buroraniwe. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo niho tuje gusengera ubwoko bwawe. Turiko turasozera uyu munsi wa 25 mukama, tuzi neza kuri kumwe natwe kugira ngo duhoze udukize kandi uduhezagire. Naco tuzoburira mu rukundo rwawe, naco tuzoburira mu bubasha bwawe, naco tuzoburira mu mpuhwe zawe, naco tuzoburira mu budahangarwa bwawe. Witekanya guhora ku ngoma, turagukengurukiye mukama kuko wirengagije intege nke zacu, ugakomeza ukaduha ubuzima, ukaduha umunezero kandi ukaduha ibyishimo. Turazi neza kuri Imana itoreka umusabyi wayo ngo apfe agenda akagirire. Turazi neza kuri Imana utoreka umusabyi wayo ngo amaramare burundu. Turazi neza kuri Imana utoreka umwana wawe ngo ateterwe. Tubabarira ibyaha byacu uduha umunezero, tubabarira ibyaha byacu uduha agahimbare, tubabarira ibyaha byacu uduha umugisha, tubabarira ibyaha byacu uduha umugwiza, tubabarira ibyaha byacu dukiza ingwara ziduhanamiye, tubabarira ibyaha byacu uduha ibyo tugusaba, tubabarira ibyaha byacu uduhindurira amazina, tubabarira ibyaha byacu uduha isezerano rishasha rihindura ubuzima bwacu. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, wewe tanguro n'iherezo ry'ibyo byose dukeneye. Wewe Yehova Adonai ukora ibyo ushaka. Wewe Rahayiloi utubona tutarakubona ukatwiyumvira ko tukizempera. Wewe Yehova Shama unukorwa n'isoni zo kuba mu mubiri w'umwana w'umuntu apfe kuba kumvira gusa. Habwa impundu mu mitima yacu, habwa impundu mu buzima bwacu, habwa impundu mu kubaho kwacu. Tugirira ikigongwe kuri hose tutitwara nk'uko ushaka ko twokwitwara. Tugirira ikigongwe kuri hose tunaniza bene wacu. Tugirira ikigongwe kuri hose tunaniza inshuti n'abagenzi. Tugirira ikigongwe kuri hose twishura ibidahuye n'ukuri kw'ijambo ryawe. Tugirira ikigongwe kuri hose twigovyora bikanka ko twogirira akamaro abatwituye. Tugirira ikigongwe kuri hose twikunda ntidukunde bene wacu. Tugirira ikigongwe kuri hose dusuzuguza izina ryawe. Tugirira ikigongwe kuri hose twitwara nk'uko dushaka. Tugirira ikigongwe kuri hose tutazirikana ku ijambo ryawe. Tugirira ikigongwe uduha ayandi mahirwe yo gukorana nawe. Tugirira ikigongwe uduha ayandi mahirwe yo kugendana nawe. Tugirira ikigongwe uduha ayandi mahirwe yo kwemerwa. Tugirira ikigongwe nyaguhora ku ngoma dukure ku ibisuzuguro by'ubwoko bwose. Aho turi ku mpande zine z'isi mu buzima butandukanye. Umwana wawe ariko aragutakambira ngo ntiwemere ko maramara. Umwana wawe ariko aragutakambira ngo ntiwemere ko sozogorika. Umwana wawe ariko aragutakambira ngo ntiwemere yuko abansi bitwengera abansi biherigenya. Umwana wawe ariko aragutakambira ngo ntiwemere ko urugo rwanje rusenyuka. Umwana wawe ariko aragutakambira uwo wese afise umurimo akoze kugira ngo yukane urupfu ku buzima bwiwe. Uwo wese yafise umurimo yakoze kugira ngo ahabwe umugisha n'umugwiza nawe. Tugirira ikigongwe twese utwumve kandi turungikira ibisubizo byihuse kuko mukama isi nayo iduhutagirishiriza mu makuba yayo. Turazi yuko uri Imana y'igihe ariko turenganure. Nturindire igihe kirekire uzobukoze. Ubishatse uwo dukiza, ubishatse uwo dutabara, ubishatse uwo tubohora. Hari abana bafise indoto ziri mu impfu
hari abana bafise indoto ziri mwibabano, hari abana bafise indoto zugarijwe n'agahinda. Mukama niba gutaka n'ubumvira uzobukoze, Mukama niba gusaba n'ubaho uzobukoze, Mukama niba gusenga n'ubumviriza uzobukoze. Dawudi yaravuze ngo niwumvirize igisabisho canje, igisabisho canje kigere mu matwi yawe, ibyaha byanje ubimbabarire ntibigume mu maso yawe. Mukama nutugirire ikigongwe mwami w'abami, Mukama nutugirire ikigongwe. Hari igihe tuba mu buzima tukabona umenga uri kure yacu, hari igihe tuba mu buzima tukabona umenga ntutubona, hari igihe tuba mu buzima tukabona umenga turarusha. Iri zamu turiko turasozera watubwiye ngo amakuba arabata mu gishimo mukemera. Isaha 42 niko yavuze. Mwebwe babataye mu gishimo ngo banyaga ubutunzi, ngo banyaga ibyishimo, ngo muri icecekera. Mukama twacecetse kubera ubwoba bw'ibyaha n'ibyago tugendera. Mukama twacecetse kubera ubwoba bw'imivumo ikomoka mu byaha by'abadata n'abasogokuru. None ko watwubaye ukatubwireka natwe tubahuke tukubwire ngo tugirire ikigongwe vuba bwangu, tugirire ikigongwe bukwi na bukwi, tugirire ikigongwe Mana utananirwa, tugirire ikigongwe Mana usumba bose kandi ufite byose kandi ushoboye byose. Tugirire ikigongwe unezereze twebwe abasabyi wawe. Kura impari mu mitima yacu, kura ibisuzuguro ku buzima bwacu, kura agahinda mu marangamutima yacu, twugurura iminyuro y'ubuzima papa. Harabumva bari kure yawe cyane, bakabona ko atacyo bokora ngo bemere. Tugire ikigongwe. Hari igihe umwasa dutera ngo n'Imana yarabahebye. Hari imitego y'abarozi gundanira ku buzima bwacu, hari ibitero by'abarozi bigundanira ku buzima bwacu, ariko utorekura ntiyogenda. Dukiriza abagwayi, tubohorera ababoshe, indushi ziruhurire papa. Zigama iteka ry'ubumana bwawe, utera iteka twebwe ubwoko bwawe, uduteturure mu makuba y'ubwoko bwose. Ntacyo tuzoburira mu nyonga zawe, niyo mpamvu dukomeza tukagutakambira, dukomeza tukakuririmba, dukomeza tukagusenga. Iri joro tuje kukwisabira ijoro cyiza. Bamwe bahuye n'ibibanezereza, abandi bahura n'ibibabaza, abandi bahura n'ubugwayi, abahundi bahura n'ibibagerageza. Twese hamwe duhuje umutima aho turi ku mpande zine z'isi, kugira ngo tuzamure ishimwe imbere yawe, tubone guhura n'ibisubizo by'ubuzima bwacu mwese ku giti ciwe. Ariko ndishobora kubura amashimwe kubona turi bazima, uko ntiyabuze aho twabyukanye, ariko uyu mwanya bari mu bibanza atakiki bitayeho, ntawukiganiriza, batacumba kandi bafise amatwi, batakibona kandi bafise amaso, batakivuga kandi bafise iminwa, batagikorakora kandi bafise amaboko. Nutegeki ugutwi ibisabisho turiko turagusengesha, turagusengamo muri uwo mwanya. Aya majambo turiko turakoresha mu kuganira nawe nagira ikimazi Mukama mu nyonga zawe. Ufise imvune nta wundi wo kumwonga atari wewe, ufise umubabaro nta wundi kumumunezera atari wewe, urufise agahinda nta wundi kumuha agahimbara atari wewe. Tunezereze. Musa ariko arakubwira muri Zaburi ya 89 yaravuze ngo uduhindishe akababaro kuri hose twabayeho tutagufise. Tunezereza abana bawe iri joro turarira. Ni utwinyegeze Mukama, ntiwihishe muri uyu mwanya turiko turagushimira twongera tugutakambira.
Twitwararike kandi uteke utwishyure ku byo turi ko turagusaba uzobukoze. Abariko baragusaba nuko bafise ibibahanamiye kandi nuko bazi ko ari wowe Mana wenyene rugaba rurema. Ubwoko bwawe buriko burayerereza amarangamutima bwishwe n'intuntu n'intimba. Yesu Kristo yavuze ngo intama imwe iyizimiye ngo ndasiga 99 nkaza gutora iyo yazimiye. Gira ikigongwe, gira ikigongwe, gira ikigongwe. Imitima iriko iriganyira muri uyu mwanya nuyibohore. Hari induru z'abasi, hari amaganya dutegwa n'abagome. Ibyo byose tutagufise byatumira bunguri. Mukama Yesu wewe jambo ry'ubuzima iri joro nturare kure yacu. Iri joro uturekure ko mutima wa mweranda. Uduhishe muri za ngoma zawe nyeranda zatuzanye ubucunguzi. Ni wowe mukiza w'abagwaye, ni wowe ukiza ingwara z'amayobera, ni wowe ukiza ingwara zabuze umuganga ndetse n'izivise umuganga. Ni wowe ntandaro y'ibyishimo mu buzima bwacu. Yesu turakwishikanye ko muri iri joro. Tunezereze, turinde kubabara. Amaraso yawe meranda natwikira amazu turi mu haje kwikimenyetso cy'ubutabazi. Umurozi naza kuduhiga akaza guhiga agatambara kiwe yari yatereye, akaza guhiga ijambo yari yatubitsemo connection yiwe mucikane ko bwa amaraso ya meranda ari ku mazu yacu. Ndasenze ngo umurozi connection yiwe mucikane, ndasenze ngo umurozi connection yiwe mucikane, ndasenze ngo umurozi connection yiwe mucikane. Uyu munsi abari we yiragurira, uyu munsi abari we yiroga, uyu munsi abari we yipfumurira, uyu munsi abari we yikindira, uyu munsi connection yiwe ucike kandi ubutunzi bwiwe bushinyagurizwe. Ndasenze kugira ngo nambure ijambo akanwa k'intare ziyoberanije. Ndasenze kugira ngo abarushe umutima no ku mubiri, abugarijwe n'ingwara zitandukanye, Mwami Imana nyagora ku ngoma bahubutse mu zobukoze. Rutungaboro mushobora byose duhuze. Akira amashimwe yose twagushikaniye uwo munsi. Amashikanwa waherejwe n'abana bawe. Utwigoro waherejwe n'abana bawe. Amafungo yagizwe n'abana bawe kuri uyu munsi wa kane. Uyu munsi wa 205. Umunsi wa gatatu mu minsi 9 yo gusenga. Mwese icyo yagusabye, abakobwa bacu bagusabye, abahungu bacu bagusabye. Urakoze ko wumvise gusenga kwacu Yesu. Urakoze ko hari ikintu gishasha ugiye gukora muri ijoro ku buzima bwacu. Mwasi naza kuduteza umusonga, mwasi naza kuduteza indoto mbi. Uratubera ubuhungiro kanatsinda waradusezeraniye kurarira impome zacu. Mutima wa mweranda nawe muri twebwe asigara ringinga, asigara rasenga, natwe turuhuke. Sigara rasenga muri twebwe Mana mutima mweranda, kandi uze kutuvyura kugira ngo twakirane ugwezi isezerano rishasha. Uraturinda kubabara, tuzamuye ibendera ko turi abana b'Imana, ko turi abana b'umutegetsi, ko dukunda Imana, ko ari iyacu kandi natwe turi ubwoko bwayo. None mutima w'ukuri komeza usenge muri twebwe kugira ngo dushobore kumva, dushobore guhabwa umugisha, dushobore guhabwa umunezero, dushobore guhabwa ibyishimo
komeza usenge muri twebwe duheshe umugisha iri joro tube ijoro ry'amahoro iri joro tube ijoro ryo gukira intuntu n'intimba umukama yugurura ibirimba by'ibyishimo muri twebwe kandi agahimbare kacu kameho imyaka yose kuko gakomoka kuri Kristo nawe akaba ari muri twebwe ubutakituvirira gushika ku muhero wese. Urakoze nyagora ku ngoma, urakoze mwami w'abami, urakoze rutare rw'ubuzima bwacu, urakoze kibasumba kizima. Duhezagire, duha umugisha, duha umugwiza, duha umunezero, turinda umubabaro, turinda agahinda, dutandukanye n'ibisuzuguro by'ubwoko bwose na cyane cyane urupfu. Kama turacashaka kugukorera, ntutureke tugukorere mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umugisha. Amen, amen, alleluia. Ijoro ryiza mwese, inema y'Imana ibe mu mitima nyigwiriye rwose, ububasha bwa rudasumbwa bukorane namwe kandi bukorere muri mwebwe mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umugisha twese. Amen. Koko ndagukunda cyane sinoronka ndabivuga, ndakubwire mukama ko ndagukunda cyane, koko ndagukunda cyane sinoronka uko ndabivuga, kunda ndakubwire mukama, kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama. Ore mana yanjye reka ndabivuge ko ngukunda cyane rwose, ukunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama. Ore mana yanjye reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, urakoze mukama, ntuduhezagire.